yikoreye isanduku n'umusaraba. Guillaume Harushimana avuga muri bwa bwicanyi bw'ababikira b'abataliyano batatu yazindutse be n'umuryango wiwe bagira imyiyerekano ahakorera iradio RPA. Abana biwe b'abakobwa bane cyo kimwe n'abari babaherekeje bakaba bari bitwaje ivyandiko bisaba yuko Radio Publique Africaine ngo yozura Guillaume kuko ngo yamaze kumuhamba. Twebwe tuje ngaha kuri RPA nk'umuryango, inshuti n'abagenzi gusaba yuko bozura umuvandimwe wacu Guillaume bishe. Tukongera kandi tugasaba yuko yo beshuza ivyo yavuze mu maradiyo no mu mateleviziyo ndetse no mu binyamakuru mpuzamakungu no ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, hariho umugani mu gifaransa uvuga ngo terre est pris qui croyait prendre, canke mu kirundi ngo urucira mu kaso rugatwara nyoko. Utubikuye kuki? Tumaze iminsi turonka ubutumwa bumenasa, tuzokuta muri Rusizi bazokuzira, mbe igihugu nico saba igihugu kagutanga ibintu n'ivyo. Aho babwira donc abantu bose bari kwasemera ku bintu biko ba mu Burundi. None ubu numvise ngo umwe mu badede afise ivyaha yakoze mu Burundi, ahubwo niwe yafashwe afatirwa mu gihugu c'Ubutaliyano ngo aho yaramaze imyaka itari mike. Urabona ko polisi zo hanze ziritonda zigatohoza bagagufata ruko bari sûr et certain ko bafise ico bakwagiriza. Mbo reka rero some iyo nkuru iri kuvuga rwa Pacifique nazi mweshi mwayibonye kandi kumbure musanzwe muyizi, ariko usibye gusa ko harimo ababikira bapfuye, usibye ko ari inkuru y'urupfu, harimo ikintu kimeze gitwengeje mwagonga kabigatwenga hakeza. Ibintu bibiri: cyambere yuko yikoreye isandugu yiwiwe akiri muzima, eca kabiri yuko yishe abataliyano akaja kuba mu Butaliyano. Ibintu umuntu uze kuvuga ati abadede bari yijajaye donc bazi ko ari intouchable, ariko reka twumvize iyo histoire kumbona jengura mu comment mu nyuma as I read. Kuko navuze ku rubuga rwa Pacifique nahazwe rwa Facebook mushobora kwisoma ko no kuzindi mbuga bariko barayihererekanya. Mu mateka y'u Burundi hari umuntu umwe rudende amaze kugendana isandugu yiwe bwite y'umusaraba wiwe n'umusaraba wiwe kandi akiri muzima. Yitwa Guillaume Harushimana, yahoze akora muri Centre de Jeunes Kamenge muri 00 umwaka wa 2015. Uyu mugabo yarubahutse atunganya imyiyerekano n'umuryango wiwe, bazana isandugu yitwa ko iri mu Guillaume Harushimana be n'umusaraba uriko izina ryiwe. Iyo myiyerekano yabereye imbere y'ibiro vya RPA, ndaza ko ari Radio Publique Africaine. Guillaume yasaba ngo RPA imuzure ngo kubera yamuhamvye mu kumwagiriza ko ari mu bishe ababikira batatu b'abataliyano kazi biciwe kuri Paroisse Guido Maria Conforti yo mu Kamenge. We yiyita umwere mu gihe intahe z'abishe ababikira zo zari zemeza ko bakoranye na Guillaume Harushimana. Umbaye n'inkuru ya mbere hapfuye ababikira batatu mu Kamenge muri Bocigesina mu Burundi. Mugabo na iyo nkuru nayumvise, hanyuma RPA kombora imaze gutorokanya amakuru avuga ko yishwe, ko ari mu babishe, hanyuma acagenda atwaye isanduku ngo nanjye mwanyishe. I don't understand. Mu bindi bihugu byinshi yo afite bakwaye ikintu nk'ico kumbura shokera defamation suit cyangwa iki, I don't know. None ejo haheze itariki 16 donc uyu mugabo yaraye afatiwe ahitwa Parma mu Butaliyano, aho Guillaume Harushimana yaramaze imyaka 10. Procureur wa Parma avuga ko afise ivyemezo bikomeye ko Guillaume Harushimana yagize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwakorewe ababikira. Iyi nkuru irahambaye, isigura ko abakora amabi adasanzwe mu Burundi bishimikije ko ubutungane ari ubwabo, nyabuna batazi ibishobora kuzobashikira mu bihe batazoba bagikomeye.
Okay, donc yashize ndabona iyo nkuru yarabonye usohotse kuri Tele Renaissance kumbure ni archive aho bari bagiye kuri radio RPA kwiyamamaza kwiyerekana kwigaragambya. Sandugu n'umusaraba Guillaume Harushimana avuga muri bwa bwicanyi bw'ababikira b'abatariyano batatu yazindutse be n'umuryango wiwe bagira imyiyerekano ahakorera iradio RPA. Abana biwe b'abakobwa bane cyo kimwe n'abari babaherekeje bakaba bari bitwaje ivyandiko bisaba yuko Radio Publique Africaine ngo yozura Guillaume kuko ngo yamaze kumuhamba. Twebwe tuje ngaha kuri RPA nk'umuryango inshuti n'abagenzi gusaba yuko Donc iyo nimbonera kureba bavukana izi shara z'abadede bazivana heye, you know, RPA nubwo yo bivuga ntabwo ari ubucamanza babivuze bararengana bashobora gusata mu retracting iyo sepa iyo statement mugabo kandi bwari umuhamya w'abandi bantu bakoranye nawe ntabwo cyari RPA performance cyangwa yakoze enquête yayo. Epi ibintu nk'ibi abantu bapfuye n'ibintu byo mu bucamanza ibintu by'amasharade mugabo abadede nyine bakunda ibintu by'amasharade byo kudusuka ingohe intuze mu maso inkore mu maso c'est très ridicule. bozura umuvandimwe wacu Guillaume bishe twongera kandi tugasaba yuko yo beshuza ivyo yavuze mu maradiyo no mu mateleviziyo ndetse no mu binyamakuru mpuzamakungu no ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bo kubeshuza bisisanse kuzura qu'est-ce que vous voulez dire umuntu akiri muzima muzura ngo wamwishe gute kubeshuza c'était ça ibyo bintu by'ama clown world clown show we don't like it muri politique muko muri cyane. Kugeza ubu abana ntibagitonda ku ishuri abana ntibagifungura cyo kimwe n'umugore aho duciye baguma bavuma. Uwo muryango wa Guillaume abana b'umwicanyi umugore w'umwicanyi simvuze ngo baca basafuringa mugabo ikosa n'egyase sintiyagomba kuzaja kwica abantu none nk'ubuho yafashwe abo bana n'umugore baca babaho gute usibye ko kumbe mutayano hariho services sociaux sino bon soir mwicanyi one way ushobora gusafuringa ariko kibazo sinabo bariko bavugwa ikibazo n'abantu bishwe kirazira ko abantu bishwe mu muco mu gihugu bwo wavuzwe. Harushimana uhagarikwe n'igipolisi weretse abahita ivyandiko bari bitwaje bisaba yuko Guillaume yozugwa na RPA bikongera bikavuga yuko bisavye n'ugwego CNC kunyarutsa ibijanye n'idosiye ya RPA. Ivyo vyandiko nyene bikaba vyavuga ngo dusavye ishengero katolika kwitaho ivyerekeranye na bwa bwicanyi bwa babikira hamwe n'ibindi vyandiko. Mu nyuma y'amasaha atari make iyo myiyerekano iri ingeso y'abarundi yo gupolitiza utwana dutoyi ivure mu zuko bushe nk'abantu gacuza n'utwana twa twukobwa tukiwa twiyandikira kwibarabara aho boge mu mashure ukabakingira ibintu by'ubwicanye mu kuba mubereka bakiri batoyi abo bana baje gukora kingaho. They don't understand. Abana they should stay out of these things. Ibintu dukora vya politike esitinkero mu bwice bivuga ko abana tutabashaka babanga. kirabera imbere y'inyubako ya Radio Publique Africaine. Abamenyesha makuru b'iyo radio nabo batamariwe ubutwara igipolisi muri meri ya Bujumbura yavuye aza bukebuke akebukanya umuvukanyi wa Guillaume Harushimana amubaza nk'ujajura ati mbega mwibaza yuko vyogenda gute kugira ngo imyerekano yanyu irangire. Ico kononekara kora baresasa turaba no musipoza ko bizogeragera nkagire ya Naricho mwisunzi kugira ngo ikeri ingere. Abanyagihugu bariko bakurikirana ivyiyo myerekano nishavu ryinshi batuhagarikiwe n'ingwara voma. Ona rero ari umuntu yubahutse mu gisagara cya Bujumbura atasabye uruhushya atagiye yawe na jogwelete ateterekeye sibona yuko kumbure ari cyagamije kandi yo basirikiwe ubwo bwumvikane gituma abapolisi bataba bamuhagaritse uwo muntu uko yateye umugumo uko yateye akajagari kandi akerekana yuko yo basirikiwe ndetse dutangaje hatwe ni kwaruka nitubishima ugize ngo ugire imyerekano kime gusa za kirimogene nizo gutanya imbere mugabo we kubera rekuriwe ajejwe n'intwaro bona ariko nta numwe umupolisi yace ngamuhagarara imbere amubuta mutere na kirimogene nime gusa ko ico catwabaje hatwe bw'abacere. Bon nibaza ko kandi ikibazo ca demokrasi mu Burundi sinumva abantu biyaraja personnellement nubwo yari charade kugenda ufise du n'importe quoi atari kigwanisho ukaja ahantu n'importe où ari public utari trespassed ukerekana te sentiment kababaro nta kintu wononye sinumva aronsi gituma abantu bashavura
Bo birashika bakibaza ati kumbure kubera natubona badutera lacrimogene fu ariko nabo mutera lacrimogene ahubwo ifoko bagira standard yo kudatera lacrimogene umuntu ari pacifique niko je ndabibona nta simbona ikintu yononye legally speaking mu by'amategeko I don't know. Amashirahamwe yigenga ntibari batanzwe kwashika. Claver Mbonimpa arongoye ya PRODH ati igipolisi cigenjeje neza. Je crois que c'est le départ. Normalement, c'est comme ça que la police devait travailler. Umuntu afasavye manifestation, la police yateza kumukingira, akerekana ikimubakiye ku mutima. Ibi nicyo twahora dusaba imisi yose, la police era, je mvuga nti la police yakoze akazi kayo neza cane, ahubwo yobandanya no mu yandi ma manifestation mu yindi myiyerekano bagakora gutya nyene. Twizere ko idayere ari n'intango ziza berekanye, ubufise icyo asaba aragisaba mu mutekano. Murabona iyi famille Guillaume bisavye mu mutekano, jewe n'ukuri sinovuga ngo hari kibi kirimwo. Bo je mu vy'ukuri nanjye numvikana n'uyu muzehe polisi nta kintu bajya abantu bononye kumbure bari kuvuga ati abana nibavemo je no sais pas ivyo bivana kumbure n'amategeko agenga uburundi mugabo mu gihugu ca demokrasi umuntu kugenda mwibarabara kiyamamaza ashobora kuba ari umwe birashoboka n'umuntu mafete je murambona sitting y'umuntu umwe babiri ku kazi babagiriye nabi canke afise yindi grievance yicaye hama pancarte ntaco polisi igomba kumukora katamuntu adogoye atamuntu akoze ko ivyo je mbona matumvikana kandi no ko hari imbere yawe wagwe mu gwa 2015 donc neza ko polisi yakiri discipline nta cyo mbona cyari gituma washwiragiza kwerekana kabaro kawe washobora kuba uri mukuru utari mukuru nyazikora uburenganzira bwa buri muntu muri demokrasi. Bo gusa navuze ko bibabaje ko abo babikira kugeza no gukumbura tebwara nte ubutungane uwo mugabo akaba yaradagadaze mu Burundi kwaza aho yijeje kuvuga ati reka ahubwo ndabasange iwabo iyo bari nje kwiberayo ntabuze exactement ikintu yari gukora mu Butaliyano et justement pourquoi l'Italie de tous les pays muri Europe simaze kuvuga ni France gusunda Ubutaliyano igituma yahisemo kuja kusettinga mu Butaliyano juste I don't understand je personnellement sino kuja kubesha sinogira usino kubaho kugeza hiyo adon hano igihugu wici abantu bacu ukagenda kandi baranazimaze no kuvuga ko attention iyo wishe umuntu yuko dicaha ntube suspect hebige bakuvuga ico gipetete ufite amahigo yo kuzogerana mugabo mu gihe uramutse wumva bagususpectings et surtout nk'abazungu uramutse wumva aka suspicion gatoyi ubiye urera ubiye waragikoze na you cannot avoid, you cannot escape. Barakurondera, baratohoza, baraperereza, barakoresha uburyo bwose kugeza bamenye exactement uruhara wabigizemo muri ico kintu mu gihe uramutse uri suspect. Et surtout ari umuntu wawe yapfuye. Abazungu burya baremera barubahiriza ubuzima bwabo. Bogoro yibagije ngo kumbure ni kujya twica abarundi kakakamzo nenda n'ingoma reka n'ibyo mu Butaliyano yararamire ariko nayo menshi mugome ko n'abarundi hazogira igihe tugahagarika ibi bintu umuntu yatwiciwe abantu ntasubira kubaherana enough is enough. Sawa mugira umunsi mwiza.